Nshuti bagenzi namwe bakunzi mutwumviriza ndabaramukije amahoro ndabaye ikaze muri kino kiganiro je mumvane Jean Christophe Mugisha muri studio zacu turi kumwe n'umuhuze bikorwa urunane rw'abanyagihugu URN hitamwo neza niyo pour la renaissance de la nation urunane rw'abanyagihugu rukaba rurwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bibishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Bernard Ntungwanayo intumwe y'amahoro n'ukuri mu Burundi ndetse no mu biyaga binini akaba ari umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi niwerekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Kushi. Irekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Monyonyo mu mwaka wa 2022 mu gihe heze imyaka irenga 100 higishwa kahise katariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Yanashize kandi ahabona Edeni ndo ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo u Burundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndagoye kaze muri kino kiyago. Ndakuramukije ndaramukije abatwumviriza ndetse ndaramukije nazotwumviriza. Ndanagushimiye ku butumire bwawe. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda nirwatera ibujumbura ruciye muri Kongo ko nawe azoca rutera aciye mu Kirundo. Mbega Apotre haraho byo bihuriye n'irishigwaho ry'amabariyeri ari muri commune Bugabira ndetse na commune Kirundo. Ubwa mbere bwo bw'ico nagomba kubabwira nuko iyi mvugo ya Evariste Ndayishimiye irateye amakenga. Irateye amakenga kubera iki? Burya iyo mubona hari ibintu bibaho bikavuka bikabaho bigakura bigakugwa mu buryo butumvikana, mbere harimo n'iterabwoba, harimo byo gukumira bamwe no gucyoza abandi, abantu bakabireka babibona ubwabyo bigize icyaha. Umugambwe CNDD-FDD mwibuke ko uhitiye ukoresha imbonerakure ibikorwa by'iterabwoba mu gihugu cyose. Ubu mbere bakaba barafashe n'izo mbonerakure bazitwara gukora ibikorwa by'ihonyabwoko mu gihugu kibanyi cya Kongo. Ivyo baravyihaya babikora ku mugaragaro amakungaro rero. Mwibuke igihe CNDD-FDD yakoresheje amaformation paramilitaire imyimenyerezo ya gisirikare igakorwa n'imbonerakure. Mwibuke misi mikuru bitiriye intwari za CNDD-FDD bahora bagenda aho umukuru w'igihugu Ndayishimiye yigeze kutondekesha amabatayo bakora defile hanyuma abasabira amafaranga abagwiza tunga baraho kugira ngo babaha miliyoni. Ishabe ku mugaragaro abantu bose babibona ariko ntacyo mubivuga ko murihorera. Uyu munsi rero imbere ko nishura kuri ico kibazo umbajije nagira ngo nibutse abarundi ndetse n'ababa muri kano karere k'ibiyaga binini. Ndabibutse iyo hagomba kuba ihonyabwoko hariho ibikorwa bitangura. Ubwa mbere habanza kubaho umugwi ushigwaho ukigishwa ibyo gukumira abandi, ukigishwa ibyo kwica abandi, hanyuma ugakora ibikorwa by'iterabwoba abantu babona. Iyo rero abantu babiretse bagahora nukumenya ko inkurikizi yabyo ari ryaho nyabwoko riheza rigashwa mu ngiro abantu nyene barorera. Reka ndabibutse bimwe bimwe. Mu mwaka w'1959 mu gihugu kibanye cy'u Rwanda habayeho umugambwe canke umuhari w'iterabwoba witwa Parimehutu. Uwo umaze kuza kuko waje witirirwa ubwoko abawushizeho harimwo abazungu hanyuma babishiramwo abanyarwanda. Byavuyemo yuko iyo Parimehutu ituma abatutsi bicwa za Gikongoro n'ahandi bahungira hirya no hino mu bihugu byegeranye n'u Rwanda harimo n'u Burundi. No kuvuga iyo Parimehutu niyo yabaye inkwezi y'amarere yo guhona yo kwicwa kw'abatutsi mu 59 mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Aho mu 65 hajeho ibindi mu myaka y'igihumbi 1963 na 1965 iyo myaka naho hari ugwaruka rwaciye ruvuka mu Burundi abo bita Jeunesse Mirirekano. Jeunesse Mirirekano nayo yarakoze biravugwa ko ibusangana ahakozwe genocide y'abatutsi 1965 bakoresheje abo bajene Mirirekano. No kuvuga ngo haravuka umugwi
ugwaruka canke umugambwe w'inkorabara, umugambwe w'abajenosideri kugira ngo ihonyabwoko rishoboke. Mu 72 hariho ivyavutse mu Burundi, umugambwe w'abakozi n'akazi ubu waradutse uza ariwo uri kwisonga kugira ngo ukureho ubutegetsi ngo bwitirire ubw'abatutsi kugira ngo babe aribo batwara. Ico gihe aho bagomba kubukura biyitirira ubwoko bw'abahutu kandi nibo bari benshi muri guverinoma. Ariko nagenda kubwire yuko ivyo byose bitatumye bashobora kubikora uko babishaka. Haragera igihe bikabananira mbere bigahita nabo babiteguye, nuko ikibabaje bica bihitana n'abandi batavyo bari barimo. Kuko iteka buri gihe, kuko igihe cyose abari mu mugambi mubisha bene uwo barondera abantu bigisha kugira ngo babashigikire nibapfa bazopfane. Kuko nk'irindwi abantu benshi bapfuye mu gihugu nabagize nabatanze amakotization intererano, nabatanze intererano z'umugambwe ubu kugira ngo bakure ubutegetsi bita ubw'abatutsi. Rero aho abatanze izo ntererano bamaze gufata amaliste baterereye ko barishwe. Bivuze iki? Bazize yuko baterereye uwo muhari canke uwo mugambwe wagomba gukura ku butegetsi Micombero canke ugahonya abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibi rero ni kibazo gikomeye cyane. Nivyo n'uyu munsi biko biraba tubona. CNDD-FDD yafashe ikibazo ifise c'ubutegetsi bwayinaniye, c'ivyaha yakoze ari mu ntambara, ari n'ubu ica ikwegeramwo abajene canke ugwaruka bo mu bwoko bw'abahutu, ibiti imbonerakure, ibiti bihangange. Uyu munsi baratema bagatongora. Mwibuke za mbyino hoteli ndabakeba bavyara imbonerakure, mwibuke vya bindi vyakora, mwibuke vya bindi vya safisha ngo ni mukore ngo bazokora cyane bazoronka amaparcelle. Ivyo vyakozwe vyavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ivyo byose ni ingorane biziba tubona mu 93. Abajedebu umugambwe sawa Nyafrodebu baradutse bakoreshwa mukoreho nyabwoko ryemejwe na Loni muri akarongo gashinze 1996 akarongo gashinze 682. Iyo oni yarayemeje ko habaye genocide yakorewe abatutsi mu Burundi. Abajedebu barakoreshejwe 2015 gushika uyu munsi. Imbonerakure nizo ziza kwisonga zikoreshwa n'umugambwe CNDD-FDD. Niho wazishize umugambwe CNDD-FDD washizeho izo mbonerakure. Barundi kazi ibiriko biraba murabibona. Ayo mabariyeri muri ko murambaza mu Kirundo Bugabira canke mu Kirundo muri komine Kirundo yose ashinzwe nimbonerakure, nibo yacunze amatwa dusumira bakakaranga muntu. None byabaye ryari ngo imbonerakure zake karanga muntu abantu bariko bararengana mu ibarabara cyaye mu nzira. Ivyo rero neva avuga burya bijya avuga sivyo abavuzi bihushane vyavyo. Nimba neva avuze ngo u Rwanda rwatera Bujumbura ruciye muri Kongo ngo azotera Kigali aciye mu Kirundo, sivyo abavuze yuko niyo abari muri Kongo M23 iri kifata Kongo niyo yamutera iciye Uvira ikaje Bujumbura azoca atera Kigali aciye mu Kirundo. Ariko ubundi ndakubaze wewe unyumviriza, urabona neva afise ubushobozi bwo gutera Kigali mu gihe aho yari ari Goma, ari Bukavu, ari muri Buvira aho bari hose bagiye batsindwa? Murabona hano azotsinda aho yari kumwe na Sadek, ari kumwe n'abacangero b'abazungu, ari kumwe na Afrika y'Epfo, ari kumwe na FARDC, ari kumwe na Wazalendo. Naye nibagiye no kubabwira Wazalendo Kongo iyi genocide iri kirakora ikoresha Wazalendo. Barundi kazi gwaruka turakwiye kuvavanura nibi bintu byo gufata insoresore bakazitirira imigambwe, ahubwo bakajashigwa mu bikorwa, bakaja gukora ibikorwa by'iterambere byo kwibeshaho, bakava inyuma y'ivya politiki nakareba bakiri bato. Ntibakwiye kwirwa bariruka inyuma y'abanyamigambwe y'abagenocidere babuze ico bamara. Nibaza rero yuko Varisita bavuze ati niyo igihugu cy'u Burundi cyategwa nawe yagiye gusotora muri Kongo
bazoca baja mu batutsi babatemagure babamare bace bagiriza u Rwanda ko ari rwabateye ko ari kugwishe n'abo bantu. Nivyo turabizi, arabizi nawe ko tubizi rega, kuko bibuka ibyo bavuze imbere ya 2010 bavuga ko bazokwica abatutsi mu Burundi kandi ko u Rwanda ruzoza kubatabara rusanga bamaze kubamara, ko Amerika izoza gutabara abatutsi isanga babamaze. Kandi yibuke ko tuzi umugambi wa CNDD-FDD aho ivuga iti bazova muri ico gihugu basize bagituriye bagisambuye, nta nzu ihagaze, nta kintu na kimwe gihari. Ivyo rero turabizi biri mu nteguro zabo za kera, nivyo bariko barakora kandi baramaze kubikora ko n'ubu nta kihari. Ibi bindi rero yiriza akoma induru nagume hamwe. Twaramubwiye gutanga imihoho aranka, twaramubwiye gukura abasirikare muri Kongo ararahira, kandi M23 bivuga iti mu gihe barashwe inkoho iyo zivuye iyo ziriko zirabarasira niho baja kuzihagarikira kuzizimya. Rero ikibuga c'indege cy'u Burundi cy'Ubujumbura kiho gikoreshwa n'amadrone aza kubagirira nabi muri Kongo, nagume hamwe bazoza kuzihagarika niyabandanya tumubwira yiziba amatwi. Ico ni cambere. Ica kabiri, adakuye abasirikare muri Kongo biramugoye kuko bazohunga bahungira iyari, sinzi bazoca bahunga nabaja, kuko iyo umuntu ahunze ni mpaka umuntu mpaka babanze bafata uwo muntu yahunze hamacibwa imanza. Rero bazoza kubafata babacira imanza turorera. Ivyo ni mubimenye. Inguvu za Varisito avuga ku munwa ntazagira, kuko ubwoba nibwo bimuvugisha. Iyo aba afise inguvu zimubashisha guhangana n'u Rwanda cyangwa kugwanya u Rwanda, abarutera atumbereye akaya kurutera kuvuga ngo agiye gutera u Rwanda akaja muri Kongo aruka abasirikare kugwayo, hanyuma yabona asugerejwe, yabona atsinzwe muri Kongo, atsinzwe impande zose, ati aratera u Rwanda. Arutera arushobora, aragerageza. Mugabo nibaza yuko wanka kubwirwa ntiwanka zana ndabe. Azogenda twaramwamiye, twaramubwiye batanga imiwaranka, niyagenda ashobora kuzoronka umuti, nahurura ushobora kuzomuvura. Mugabo nta bubasha nta nguvu afise zo gutera u Rwanda ngo arutsinde. Ibi rero nkuko warumbajije, ibi byo mu Kirundo by'amabariyeri bijya ico yabikoreye nukugira ngo bategura urwaruka wana komine Bugabira ihanura be n'u Rwanda, no kugira ngo ategure urwaruka rwo muri Bugabira, urwaruka rwo mu Kirundo muri province Kirundo bihanura be n'u Rwanda, kugira ngo bitegure babe baramenya bakore gisirikare, biyumvemo igisirikare, biyumvemo ko bakomeye, ko bari kwakora ibikorwa batemerewe gukora, kugira ngo umunsi bagwikoze ko kugira ngo batere u Rwanda kudurumba u Rwanda bize biborohere, baze kuba bamaze kwitegura bari hafi. Kandi ivyo rero n'amakomine murabizi, iyo ni komine iri mu za mbere zakoze imyimenyerezo y'igisirikare kumbonera kure, babikoresheje. Ni komine iri mu za mbere batanzemo ibigwanisho vyinshi, bahaye imbonera kure n'amamotorora n'ibindi. Ivyo rero turabizi, birazwi, abantu bose barabizi, amaraporo birimo. Rero ibyo ariko arakora nta kindi, ariko kwegera Burundi n'abarundi, ariko ari kwegera bijya bizoruka bimuhitanye. Erega uteguye intambara kenshi iraguhitana. Nuko CNDD-FDD rero bafise ubwoba, Neva afise ubwoba, yabuze acira na yamira, ko nta kuntu nakumva bwa mbere bwo uri kuraganira, ko twarumvise ko ari karaganira n'u Rwanda, nta kuntu yo ari karaganira n'u Rwanda ngo ace yongera avuga yamuhe nkarya avuga. Ubwoba bwaramwishe, aragowe ntakiryama. Ntakiryama, abantu bose bamwegereye abita abansi biwe. Rero nukuri nabo bari kumwe nibaza ko bafise ingorane. None kubana n'umuntu nk'uyo, ukabana n'umuntu adafise ituze mu mutima, ari umukuru w'igihugu, urumva atari ingorane zikomeye. Ndibaza yuko hari hageze yuko abarundi babona yuko igihugu cyatewe na bene co, hanyuma bakabanza bagakosora ico gihugu. Ubenshi bahagaritse umutima ku vy'amatora. Nta matora mu Burundi abariho, ajya amatora. Abantu baritora, baravyuka mu gitondo bagashiraho bashaka, barishiraho muri make.
CNDD-FDD irishiraho nta muntu umwe ayitora CNDD-FDD iritora ikishiraho mugabo icyo nababwira ni kimwe burya utabona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaheze nawe biramugoye ubutegetsi bwa hano mu biyaga binini ndababwiye yuko bugiye gushingira ku kuri ikinyoma caramaze gusambuka erega gatu gatekeye amahwa karimena urumva imyaka tumaze ibihugu byacu biri mu kinyoma yaraheze yararangiye ukuri kwaramaze kuza ntikuzosubira inyuma ukuri ntikuzosubira inyuma ukuri kwaramaze kuza kandi ukuri kuzotsinda ikinyoma nuko bimeze ndetse mbere uravye neza no kwisi ubu ukuri kurasokoroka ivyari byaranyegejwe biriko bija habona ivy'amadini abesha byagiye habona baravyisamburira bo nyene bene byo ivya politike ishingiye ku moko byabananiye byabatekurukanye bamwe baragenda bakabesha abandi bakaza bakagira amatohoza bakabeshuza no kuvuga ko ugiye kuraba neza uja gusanga mu minsiza dushobora kuba mu bihugu biteye imbere kubera ko ikinyoma kiriho kirasambuka rero ibi Parise karavuga no kubesha n'ubwoba bwamutekeye hajya hariho umugambi bafise sinzi ko barundi mu wibuka bavuga bati bazohunga batinyambuye bahunge bagenda ipfizi none ipfizi M23 amaze gushikayo ntabazoja Karemi barahegereye ntabazoja ubu inzira nimwe rudende no guhungira muri Tanzania kwa basebuja babashizeho narababwiye rero ko ico gihe no kubaherekeza umwe bakarenga Mwanza Tabora tugahagarara gatoya tugatunganya ibyakoni wacu hanyuma tukabasonga ko mpaka tubafashe bacanke naho binjize muri Australia amazi azobatuzanira babona canke bamaze kumenya koga woguruza utaruzi ugasoma nturi ivyo bariko barakora ntibazi ivyo ari byo bigiye kubahitana murantunga rero abarundi ni mukanure mubone mubwirwe mwumve mure kwisamaza urusu rugamba rw'umuntu umwe n'urugamba rw'abarundi bose abarundi mwese muhaguruke tugwanye ihonyabwoko n'ubwicendengera butungane tugwanye CNDD-FDD irikikora ihonyabwoko tugwanye aka kabi kabishe k'abakoroni batubivyemwo karego gakora ibara mu karere k'ibiyaga binini muri bihugu byacu murakoze Apotre Benantunga rero kandi ndagushimire ndetse nshimira namwe mwese mwariko muratwumviriza ikiganiro cacu naha kirangiriye mukomeze mukurikire radio televiziyo Inkinzo ijwe ry'ibiyaga binini mukomeze mukurikire One Day Burundi mukore subscribe ngaho hasi kuba tarayikora canke s'abone amahoro y'Imana akomeze abane namwe mugire aho mwubahwe na gawana